Yes, ndongeye kubaramutsa abakunzi ba televiziyo yacu, abakunzi ba televiziyo yacu Yaga Nawe TV aho muherereye hose, haba hanze y'igihugu canke mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko mubizi neza, mikrofone ya mbere ni MC Benita nko musanze mubimenyereye. Uno munsi naje kuyindi nkemu. Naje ntago uno munsi naje muri bya bindi mutamenyereye oya. Nje mu yindi nkemu nje gukora muri sport. Uyu munsi rero ngoma ndabehe karibu. Wori mushasha gira subscribe kugira ngo ubandanye kubona ibiganiro bica kuri televiziyo yacu Yaga Nawe TV ariyo yanyu. Ikibanza mushibuke twabasigiye cyo kuyageramo namwe ni commentaire kugira ngo tubashe kubona byinshi mutwifuza ko ibyo muduterera nk'ivyiyumviro. Reka ndabasabe ngo mugumane natwe kugira ngo mwumvirize bimwe twabateguriye kuno munsi. Nkaba ntari jeje muri studio ndi kumwe na mugenzi wanje reka ndabasabe ngo abidondore hari gihe ushobora gusanga utamuzi kugira ngo tuyage tuzinanye. Karibu cyane. Merci beaucoup. Abantu basize bamenyereye mu kiganiro cya sport. Nicubahiro Loïc bari bamenyereye kenshi nkora DJ nyine cyane kisande. Uyu munsi nanje nahaje. Abantu badukaya barabona ko no munsi nahateye, no munsi nahateye mu bwami bwanje. Barakintera yihuye ko rero ni ibintu biryoshye cyane no munsi ndi kumwe na MC Benita kandi kubana muri kino kiganiro. Ariko kandi vyinshi yababwiye kaga kengere kari ya hepfo sabone cyane subscribe bivanye na telefone yawe irimo mu commentaire murazi ko tuba duhari kuganyu rero namakuru menshi tugiye kuba tuyaga ko na cyane cyane ahantu mu gihugu cyacu Burundi. Yaga Nawe TV. Ego nkuko bisanzwe rero katwinjira neza na neza mu makuru no munsi twabateguriye. Turashaka cyane cyane tuvuge ku mugwi wacu nserukira gihugu ariwo intamba mu rugamba. Murazi neza yuko bari muri Abidjan gukina n'abandi bakinyi bagenzi babo muri Côte d'Ivoire. Yes, ndashaka bwana Loïc utubwire uko bimeze, ko byifashe. Bariko bavuga amajambo menshi bivanye nuko arukino rwagenze. Niki gushobora kubitubwirako? Na majambo menshi ubona ariko aravugwa nyuma yuko equipe nationale y'u Burundi ije kuba itsindwa igitsindo kimwe ku busa mu guserukira gihugu wa Côte d'Ivoire les Elephants. Rero n'amajambo menshi ariko aravugwa na cyane ku bakinyi bahoze bakina mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba babicishije ku Instagram yabo amajambo bagiye barandika ariko kandi ni n'abakinyi bamwe bakina ubu bari active mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba bagize ico bavuga nyuma y'urukino ndetse n'inyuma y'ayo majambo yumwe mu bahoze bakinira umugwi serukira gihugu yaje kuba avuga nyuma y'ugo rukino. Ego ariko jewe ndiko ndiyumvira cyane Loïc sinimvira yuko ari gitangaza cyo kibaye canke ari ibintu grave bibaye ko ariko tuba dutsinzwe. Sinumva ari amajambo yari karaba nk'uyu mukinyi Valérie Naha yavuze amajambo y'agati sinumva karagatituro canke ari gihe usanga ari impanuro canke asanga nayo agatituro bivana nuko byumva. Nkuko urashobora kubibona kuri écran zanyu n'amajambo hamwe menga ari positive handi menga ahagaze ku barayabona kuri ari muri w'igiswahili mugabo agira mu Kirundi. Ndashobora kuyavuga mu Kirundi kugira ngo dushobore kutahurana. Yanditse avuga nti abakinyi bakinanye ubwoba ntibitanze nkuko nabonye urukino. Benshi ntibari bakwiye kuba mu murwi serukira gihugu. Urumva no majambo. Urugero rw'abakinyi benshi rwari hasi cyane. Umengo bari bagiye guheza ibwirizwa batazi icari kibajanye. Murumva neza ya majambo kari amajambo akomeye cyane. Bwana Loïc ndashaka kutubwire neza cyane kuri aya majambo kuko urumva neza hamwe mengo ariko avuga nk'umutoza batoje ahandi akavuga mengo kuko murazi neza yuko Valérie Nahayo yahasanze akina muri no mugwi serukira gihugu ariko ubu atari yabarizwe. Ubu yarahagaritse. Ego yarahagaritse cyane. Ndashaka rero utubwire kuri aya majambo udutahuze neza. Eske yoba araye guca intege abakinyi canke yoba afise indi ntumbero canke afise shaka kugerako? Kimwe mu bintu byo noherako hari ijambo yavuzemo ngo harimo abakinyi badafise ikibanza batabereye kuba mu mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba. Byo bari byo impamvu ku ruhande rw'ashobora kubibona uko nivyo
deja twebwe muri equipe nationale y'u Burundi abakinyi dufise nta niveau nini cyane bafise kugira ngo bashe kuja guhatana n'iyi migwi serukira gihugu ikoma kumenda avuga nk'izi za Burkina Faso izi za Côte d'Ivoire izi za Maroc Algerie Nigeria canke za Senegal bisigura reka atihenze ko bagiye guhezibwira ku ruhande rumwe ndashobora kumutahura ariko rero nawe ikintu yirengagije eske ayo majambo avuze ayavuze kuyihe equipe nationale yego ayavuze kuwuhe mugwi serukira gihugu sivyo yego umugwi serukira gihugu wacu intamba mu rugamba si Côte d'Ivoire yego ico cyo benshi barakizi si Burkina Faso si Maroc si Algerie si na za Tunisie cyangwa za Senegal izi za Mali zose kubera iki bobo bafise effectif z'abakinyi usanga bava hehe benshi ku mugabane wa Buraya baza gukina mu migwi serukira gihugu yabo ngaha muri Afrika hariho n'abakinyi batavukiye muri Afrika sivyo mugabo afise origine hehe muri nyabihugu bagahitamo kuza kugirane gukina rero niyo mpamvu mvuga ati ntiyatahuye neza ayo majambo equipe nationale ayabwiye ayariyo deja ni equipe nationale y'u Burundi nawe yigeze gukinira yego sivyo kuvuga ayo majambo rero kuvuga ayo majambo kubakinyi deje twe dufise mu bakinyi bagera kuri bangahe muri liste batumye ko bakina ngaha mu Burundi abandi bakina hehe aha mu Rwanda barabatumako sivyo abandi bakina hehe aha za Tanzania niburi ni bakana Imana Bienvenue akina ku mugabane wa Burayi première division muri Republique Czech abandi nabo usanga bakina muri za Indonesia none Indonesia ku mugabane wa Buraya Indonesia ifata ikibanza cya kangahe mu mpira w'amaguru sivyo rero ikintu atatahuye ntiyatahuye ayo majambo equipe nationale ayabwiye ayariyo iyaza kuyabwiye ari nka za Senegal za Nigeria aho vyari kwa vyumvikana kubera ko bobo deja dufate nk'akaruriro Côte d'Ivoire twahuye mu bakinyi batanguye mu kibuga n'abaramprasa babo nta numwe yakina ngaha ku mugabane wa Afrika donc twe nico kibazo twagize rero none niveau ntizishobora kungana experience ntishobora kungana yego none uzozana umuntu akina mu Rwanda uzana umuntu akina muri Tanzania uzana umuntu akina mu Burundi ushake kuja kumutuma gutsinda abantu bakina muri Zarire hari mu Faransa muri za Rennes mu Faransa donc wowe ushatse kuvuga ko Valérie nahaye atihenze yari peut-être yari henze kuko amajambo yavuze kubera yuko ntiyatahuye equipe nationale agize gute ayabwiye deje uri kubura n'abantu bakina za Premier League mu Bwongereza uri kukina n'abantu bakina mu Butaliyano Serie A za Bundesliga none uba cirubanza koma ubabwira yuko bakinye batitanga bandi bafise niveau yo gushobora kudakinira mu guserukira gihugu ariko twibukanye sivyo izi zose zibika zariki zaramagi erega bose ntiwe guce bashobora kuronka ububasha canke uburyo bwo gushobora gukinira imigwi ya Buraya sivyo nimba yeshuye guhera ngaha muri Afrika ntibisigura yuko adashobora kuzoshika kure Yusufu Nyange yahereye hehe ntiyarenga mu Burundi aca muri za Aigle Noir araduga buke kaja za Turki ava Turki aza muri Nice ku mugabane wa Buraya mu gihugu cy'u Faransa ubu niwe numero 1 ya mbere dufise ishobora kupresenta igihugu byose vyahereye ni ngayi wacu Jean-Claude Girumugisha batazira Musauze Sumurundi akina muri Sudan sivyo muri Sudan du Sud muri Al Ahly amugari ngaha muri Afrika numukinyi ubona yuko nivo yuko ikiraduga bukebuke ashobora kuzoja ku mugabane wa Buraya rero niyo mpamvu vuga ati aya majambo Valérie nahaye yavuze nuguca intege bande abakinyi dufise uno munsi ahubwo baranakomeye cyane ugerageje kuraba baragerageje nivyo ntatire cadre wa mupira utumbera ipoto twavuga ngo umunyezamu wa equipe nationale reserve ya Côte d'Ivoire ashobora kubakurayo ariko nabanza arabe aba defenseur bahuye sivyo reka ndagwe nk'akarorero mu ba defenseur bashoboye kubahura muri runo rukino rw'u Burundi ikina na Côte d'Ivoire sivyo barafise uno mukinyi w'umudefenseur yitwa Zogbe sivyo numukinyi wa Brest abariko badukurikirana batahuri iki kintu numukinyi wa Brest mu Faransa première division sivyo dufise
Konuso n'umukinyi wa Atalanta Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyano equipe ikina za Ligue des Champions babitahura umuntu akina Ligue des Champions uri kuza kumugeranya experience cyangwa ubushobozi bungana n'umukinyi akina ngaha muri Afrika sivyo barafise Ivan Dika Ivan Dika asanzwe akinira umugwi wa AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyano equipe ikina za Europa League Conference League ndetse na Ligue des Champions sometime ihora yitaba numva menga twamashi cyane ku mugwi wacu serukiya je ndimo buriko ndavuga aya majambo Valerina hayo yavuze yatahuye neza equipe nationale ayavuzeko sivyo bafise uyukona bo niwe novuga basiko niveau yari hasi gatonya kubera ko akina muri Portugal muri Gil Vicente sivyo c'est equipe uvuga ngo uzoibona ku mahiganwa ya Buraya ariko championnat ya Portugal ni imwe mu championnat 10 ya mbere akomeye ku mugabane wa Buraya sivyo aho urumva uwo mukinyi nawe ahura n'ama challenge menshi afite abakinyi benshi bahura muri za Sporting za Portugal muri za Benfica na za Porto sivyo cyumbwira rero twe dufise abataka bangaye twasatirije ijya munsi yari kana Kimana Bienveni na Jean-Claude Girumugisha kana Kimana Bienveni nivyo wewe birumvikana akiniyo première division muri Republique Tchèque sivyo barafise mu imigwi yamayitabira Ligue des Champions ariko nayo ntayishika sivyo twari twatakishije abataka babiri yari Jean-Claude Girumugisha akina muri Soudan du Sud muri Al Ahly sivyo cyumbwira rero aba bakinyi dufise ibihugu bakinamwe niveau bifise ukiza kubahuza n'aba defenseur bakina muri ya mahiganwa atanu bane nuvuga aba defenseur bane batatu bakina muri ya mahiganwa atanu akomeye ku mugabane wa Afrika wa Burayi amahiganwa atanu ya mbere umwe wenyene ni wakina niburi muri higanwa ryo barigira gatandatu canke indwi niyo mpamvu rero niko ndavuga ahubwo twa tugiye kugirana kwikomera amashi none uyu Valerina hayo ibi avuze uno munsi ntavyo yakoze kubera iki none ko Cote d'Ivoire ntibahuye ni nabyo mugenzi we emenzo wabona nayo yaciye mwishuri voilà yaciye mwishuri uno akaba uno munsi ari umumenyereza wa Kayanza United ngaho mu ntara ya Kayanza niwe yaje kuba mwishura sivyo za Egypt twebwe muri epoque iwacu mu gihe cyacu zadutsinda bingahe bine kubusa twahura nande ni Cote d'Ivoire uriko urashwanira ko aba bakinyi uno munsi yadutsinze nayo bine kubusa ariko twebwe mu nkino zibiri idutsinze igitsindo kimwe vraiment sivyo jewe kintu ndiko ndabona rero ni giki Valerina hayo peut-être ko yari kubanza kuvuga amajambo basi yabanje gufelicita equipe nationale vraiment akabanza kayifelicita kugira ngo atera intege bano bakinyi dufise no munsi niyo mpamvu navuze ko amajambo y'agatituro yavuze voilà n'agatituro ka yari kubanza rero kugirana kubanza gukeza equipe nationale ntamba mu rugamba n'abadukurikirana abakunzi b'umupira w'amaguru mesha vzame umupira uragoye vraiment twese tubona ko umengo biroroshe turavyumva mewe twese twokira ariko uragoye ifoko tuza turagirana tutaho equipe nationale yiwacu iriki rubakwa rero nta ivuka rimwe guce ngo yuzura ingobyi rero nibaza yuko Valerina nayo vraiment amajambo yavuze ni yarakwiye kuyavuga kandi na bagenzi ubona bagiye baragira ico bashikirije birangiye cyane ko baragize na reaction bagenzi be kugira ngo bamwereke Yusufu ndayishimiye dufise no munsi sivyo nawe kuri Instagram yiwe niwe yaje kubavuga ngo we win together sivyo we lose together dutsindira hamwe tugatakariza hamwe icyo nico kiba gikenewe muri equipe bien sûr apana kuvuga ngo baratumara maje ngo turatsinzwe ngo haremwe bafise niveau ngo itabere kuba he muri equipe nationale je narenze imbere ngo niwasigara umumenyereza kugira ngo ashobore kuba yovuga ya majambo uravyumva rero ni emenzo ubona ko yaje kuba atwagwa n'agashavu aza kuba yishura amwishana agashavu mugabo agashavu kiwe kari kavuye kuri iki ku majambo yavuze n'amajambo by'ukuri jewe naje ubwanje nkiyabona samajambo meza by'ukuri nk'umuntu yakiniye equipe nationale yarakwiye kuba yobwira abana dufise no munsi abajene dufise no munsi bariko barakinira equipe nationale babo bavyuka bitanga kugira ngo barako equipe nationale Burundi intamba mu rugamba ishobora kugira aho ishitse bumva kari ngorane cyane ego ni bibabaje cyane rero bwana Loïc ndashaka tubandanye n'amakuru yacu
ndashaka kuri bivanye n'amajambo uvuze ndashaka tubwire ubu nani nk'igiki kibuze kugira ngo umugwi wacu nserukira gihugu ushobore ko wotsinda ibyo bindi ayandi ma equipe ubu nahabuze iki hakogwa iki kugira ngo bashobore kuba bosika kuri iyo ntsinzi ibintu akazi karacyahari ni kenshi cyane ati ni nk'ibiki none umugwi twokora kugira ngo umugwi serukira gihugu wacu ushobore kuza urahatana ni imigwi serukira gihugu ikomakomeye no kubanza gutahura ikintu kimwe iwacu ngaha mu Burundi hari ikintu cyambere kikibuze ariko ndabona bariko barakizako ni buke buke ni ikintu citwiki academy sivyo twebwe iwacu turabuze ama academy akomakomeye nk'akarorero genda urabe iyi equipe nationale twahuye iyi dusinze kimwe ku busi ya les Elephants muri Côte d'Ivoire nico gihugu kiri classe ku kibanza ca mbere mu migwi ngaha dufise ku mugabane wa Afrika ifise ama academy akomeye mu kibanza ca mbere Côte d'Ivoire muri equipe yashoboye kuba itangura muri equipe yashoboye kuba itangura ku ruhande rwa Côte d'Ivoire bafise abakinyi muri 11 bafise abakinyi bagera nko kuri 6 canke 5 bavuye aha ku mugabane wa Afrika berekeza ku mugabane wa Buraya bavuye mu academy yo mu gihugu wabo abandi bamwe bari bavuye mu academy ava nganyine muri Afrika ariko atari muri Côte d'Ivoire nk'akarorero nk'iyi Asec Mimosa iyi Asec Mimosa ni academy ikomeye cyane yo mu gihugu cya Côte d'Ivoire ni imwe mu academy ubona ko yaje kuba iramura abakinyi bakomakomeye ndavuga nka Frankesi uno mukinyi wa hagati asanzwe akinira umugwi wa Al Ahly hariya muri Arabie Saoudite abasanzwe bakurikirana inkino za Buraya baramuzi no Frankesi yaraciye no muri FC Barcelona yaraciye muri za AC Milan yaciye he muri Asec Mimosa academy yabo sivyo si wo wenyene harimo nabandi bakinyi benshi bagiye baca nk'uyu Odilo Kusunu sivyo nabo nyene yaciye he muri Asec Mimosa rero ikintu tubura ni giki ama academy ubwo twebwe ntituzoduza umukinyi yadugijwe n'abandi atakurikiranywe neza sivyo uze kumutuma gukora nk'ivyo abandi ntibikunda ikintu cya mbere narashimye cyane equipe nationale ya Maroc iyo yarabonye kuguma ituma ko abantu mengo vyo bagora bahereye inyubako zabo muri equipe muri academy gendura no musa amashure yigisha umupira w'amaguru bafise muri Maroc ni menshi cyane kubera iki ibintu byose birategurwa bihera he ni hasi twebwe inkwandi tuko turagira dushaka kuronka inyungu tutagize gute tutakoze nabana b'igihugu baba baravukiye handi mugabo ikintu dukeneye ni giki produit zacu twihingurire umukinyi sivyo hama twebwe tumuronderera iki amasoko nibi tubona Reverend bari karakora muri za Aigle Noir uno musaraduza umukinyi agaca mwidugizo nyakamurondera niki nisoko bayisufu ndayishimiye haro bayiriki ndayize nuko gusa vyagiye biranka mugabo bashitse he za Turki ba Jospech imana ntibari bagezeyo vyase bageze he iburaya gupreparayo rero no saba ishira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'abandi bantu basanzwe bakunda ibintu by'umupira w'amaguru bashigikire ibintu bijanye n'ama academy ndakenguruka cyane no kubona uno munsi ishira mu ry'umupira w'amaguru ngambwe giho cyacu Burundi hariho ama academy d'excellence bafise no munsi bateguye bahirise no kubabugurura kote zose ku ruhande rw'abigeme no ku ruhande rw'abahungu nukuvuga ubu bose bari charge nande nishira mu ry'umupira w'amaguru ngambwe giho cyacu Burundi abana bari ngaho kuri centre technique niho bakorera ama entraînement rero ivyo bizofasha iki bizofasha mwiterambere ry'umupira w'amaguru ngahi wacu kubera iki umwana azoduga bamubona buke buke hari n'ama academy amwe nkenguruka cyane nka za academy zowe bari bafise umwana ndibuke gihe bagira ouverture y'ibikorwa vyabo hari umwana barungitse mu Faransa
uno munsi baramukurikirana uko bukeye uko bwije rero ikintu gihari n'igiki equipe nationale kugira ngo ishobore gutera imbere bihera he academy hasi tugwize amashure yigisha umupira w'amaguru abana kirazira ko umwana azuza gutorwa ngo yabonetse muri equipe runaka y'umuntu yifondeye ngo ya 4e division ya 3e division ngo turagiye turamutoye ngo turamudugije sivyo umwana ni wamuhere hasi no havana kagaye mu Burundi dufise impano nyinshi z'abana z'umupira w'amaguru yego vraiment mes chers amis wowe dukurikirana aho uri hose umenya ko mu Burundi hariho abana bazi umupira w'amaguru bien sûr ariko baburi iki support ariko amuyoronka ishure rimwitaho mwiterambere giwe ry'umupira w'amaguru ndakubwije ukuri tuzoronka abakinyi benshi bashobora gukina ku mugabane wa Burayi bavaye ngaha mu gihugu cyacu Burundi rero mu gihe equipe nationale izokwitabwaho bizohera hasi nibafashe ama academy bafashe abana b'abarundi bagerekana niveau nziza babafashe kuronka imigwi komakomeye komsa niveau zabo zizoduga gendera experience no musi Yusufu Ndayishimiye afise abibuka urukino rwa Cameroon tuko turondera qualification kuja muri CAN badutsinda 3-0 mitambere heza ari 0-0 sivyo gendera ibintu Yusufu Ndayishimiye ariko arakorera abanya Cameroon none bijya ubaza yuko Yusufu Ndayishimiye yari kubikora gikina ngaha mu Burundi kubera iki experience Igora niganari aba Messi bakiri muri Ligue 1 mu France bakina za Paris Saint-Germain ba Mbappé ba Neymar yirigwa arabiruka inyuma ni experience kubera iki agenderaho n'abakoca batandukanye bafise ama experience atandukanye bijanye no kumenyereza rero ivyo bice bitumagira gute ashobora kuduza experience yiwe aje rero gukina muri equipe nationale ni naho bibonera ico bitwa umu pro umonera hajye nyene yego murumva neza ko igiti kigororwa kikiri gito habaye hama academy ibintu bizogenda neza kandi n'umugwi nserukiye igihugu cyacu bizogenda neza bona rero ndashaka kandi utubwire tuko twerekeza ku musozo utubwire ikintu umugwi nserukira igihugu cyacu equipe nationale ego ni giki cyokogwa kugira ngo iboneke ikomere hama ibandanye ishobore kuza iritabira ku mwanya ibi amahiganwa akomakomeye ngaha muri umugabane wa Afrika ni kibazo ciza cyane MC Benita yego kubera iki twaruka kubona Vitaro kera mu nkino za CAF Champions League ni equipe yigeze gushika muri finale ya CAF Champions League ngaha ku mugabane wa Afrika nta n'iyindi equipe iranabikora atari Vitaro ni nayo equipe yagarukiye demi finale izindi zose peut-être zarashika mu matsinda mugabo uno munsi aho tugeze zikubitirwa mu majonjora mu mapure mu matsinda ntizigerayo bisigura iki ndanakenguruka cyane Academy ya Grenoir yego uravye ingene ariko barategura abana bakaza barabaduza buke buke rafa passe bari muri Tigre Noir baza kwirukana aba étrange baza kuduza abana bakura muri Tigre Noir babaha Aigle Noir uno munsi nibo umumenyereza Jimmy Ndayizeye ariko arakoresha none mugira ngo nuruhomba zokora kuba ariko arakoresha abana no munsi w'abarundi bientôt tumaze kubona baratanga kuronka amasoko yego deja nk'iye equipe uno munsi muzakinamwo muri Sudan du Sud uno Jean Claude Girumugisha no Aigle Noir yego ariko we yagiye aratizwa Kamana Karim yabaye meilleur joueur wa championnat Primus League Burundi mu mwaka uheze ejo ndi ariko araprepara muri no equipe uno munsi yarabaye hotel ari muri equipe yego sivyo bientôt ni atera imbere akamayigaragaza atuca ku mugana wa Buraya ni navyo tuko turabona kuri inde Jean Claude Girumugisha hari ama equipe amwamwa komakomeye ngaha ku mugana wa Afrika ndavuga nka Zayanga na Simba n'izindi zitandukanye zo muri Maroc za Egypte ziriko ziramurondera ariko twece tumwifuriza no tumambona yegereza Maroc izi za Egypte birauruha cyane kugira cyo gusohoka ku mugana wa Buraya niki rero ndiko ndavuga kuri iki plus tuzogwiza ama academy plus tuzoronka abana b'abarundi bakina championa ngahi wacu apana kumva ngo mu murungu yagiye ngo muri Kongo ngo yazanye ngo bakongomani benshi za Vitaro ngo zagiye hari ama equipe menshi ngaho usanga zigwije abakongomani yego aba étrange gasanga ngo bamukuye ngo muri Gabon ngo bamukuye hehe ivyo sivyo dukeneye dukeneye abana b'abarundi ashobora kwivuriwa muri football comme ça
ni nabo vyoroha cyane gutumira mu guserukira kugira ngo ashobore kuza kugirane kukinira sivyo rero ikintu gihari ni giki no saba nuko twoshikira na academy ha mikini naco abafana barabizi umufana ni kindi kintu umufana numukinyi wa 12 ikintu gihari ibintu vyose niki mu bumwe tukabikora dufatanye mu nda si bidukeneye vya Valerina hayo baza bahita bavuga amajambo bishaki kuko ushize ikintu kuri rezo sosio ubu gitangaje kabisa kigira abantu duhatanye ngaha kuko ndazi abari mu competition ku mugana Afrika sivyo none umukongomani arumva igiswahili umutanzania arumva igiswahili umunyarwanda arumva igiswahili umuganda hari bavuga mu kirundi bace bumva ubutumwa tanze mu Burundi yakine equipe nationale y'u Burundi ariko aratwenga abakinya ko barakoresha no munsi tunashimire cyane uwitwa Patrick Sangwa jewe ndetse kuguhenda MC Benito ndetse no guhenda abantu abadukurikirana unamumenyereza Patrick Sangwa ariko akora akazi kadasanzwe kubera iki jewe vraiment meshes amis mumbabariye sinabwabone equipe nationale y'u Burundi ishobora gutembereza umupira meshes amis nubwo muhora muvuga ngo nivyo nuze ya mbere vision ya mbere ni iki ni fire nivyo no gutsinda sivyo ariko birabaje naho gutsindwa utakoze ku mupira cyo kwerekana basi jewe wewe wari kurakina muri match je kuva Patrick Sangwa yaza muri equipe nationale ni equipe nationale no muswa kubona gutembereza umupira tabwa bibatera ahubwo ikintu kikibura ngiki meshe zame equipe nationale yacabura abasatirizi je ndiko ndaraba defense c'est bon mediane c'est bon ariko ikibazo kiri hehe turabura abataka nimero 9 bashobora gutsinda bya bitsinda turabura abataka baca ku mpande bashobora gukonkretiza yama okazo ashobora kubura ku mu nimero 9 atashoboye gutsinda nabakayatsinda donc wovuga ati je zirahari mugabo tuze turacyabura abataka ivyo rero bizova hehe ni muri ya academy niho tuzoproduiza produizacu abakinyi tubidugiriza sivyo haracari igikuba cyinshi turafise abakinyi b'abarundi bakina mu Faransa bakina za Belgique première division bakina Premier League no championship mu gihugu cy'ubwongereza barahari muri za Espagne barahari sivyo ariko rero kugira uba convaincre bashore kuza abination MC biragoye kuzotumako umwana kuza ukinira igihugu atakivukiyemo atagiciyemo abitahure biragoye rero niyo mpamvu ndiko ndabwira tugwiza ama academy neza cyane ko raba nka Yusufu ndayishimiye kumubwira kuza guki ivyo ni ibintu bisanzwe azobitahura kubera iki yaherenga iwacu arabizi aba Jean Claude gira umugisha aho bazoja kumubwira garuke ni ibintu bisanzwe cyane sivyo rero mugihe tuzatwiproduce zacu bizonyaruka gutahurwa n'umukinyi bamubwira ati ingukinire equipe nationale rero ikintu gihari n'igiki turabuze abataka do point kuko Patrick Sangwa vyukuri equipe ariko arayubaka genda murabe hari gitsindo abatakibonye bagenda bagisubiramo igitsindo twatsinze Guinea Bissau kuri classement FIFA ituri imbere cyane mugabo urabe igitsindo kimwe twayitsinze muri match amical ni igitsindo ubona ko ni inyubako zahere kuri Jonathan Ahimana inyuma ku munyegori umupira urazunguruka muri defense uraza muri mediane urashikira abataka kombinezo nziza turatsinda igitsindo ca kana kimana bienvenue abatabonye kiya gitsindo bagenda bagisubiremo neje wundi kuri Cote d'Ivoire hari igitsindo twagiye turatsinda cyo kubagombora cubatswe nkuko nyene ariko nuko twabuze abatakashobora gutsinda ico gitsindo ba Sud Abdara ntiyari mu kibuga Chabarara nawe numwe mu bantu byo akina ngakungana Afrika mugabo ashobora kudutsinda ivyo bitsindo tutiragiye turafise umwataka mwiza kana kimana no bimenyimana bon fiscaleb ariko nawe nuko akunda kugira ikibazo c'imvune nawe ntiyashoboye kuba aboneka muri ugo rukino vyukuri kagudukinisha abakinyi baca ku mpande nta mwataka do point twari dufise rero nabo nubwo twafise turakeneye abandi bafise niveau nziza nk'izabo bashobora guhatana namwe equipe akumakume ku mugana Afrika rero ikintu gihari muze tubasutene bientôt equipe kibuga stade Intwari kirahabwa autorisation apana vyifata kibanza sivyo equipe nationale zirakinira ngaha rero niki ingiye tuzofatana mu nda tugasutena mu bishoboka mu mahego no marushwa equipe nationale izokomera sino kuja kumbuga ngurukana bumenyi kuja gutora amahinyo no kubivuga bigiye tumaza kegera abo muri staff technique ya equipe nationale akabivugiraho peut-être cyari kubiciyumvira nawe bakagira icyo bamwishuye ariko kudisimbira ku marezo sociaux kubivuga no kwandagaza abantu
nivyo si byiza cyane ni ibintu bitaboneka neza cyane iyo watanguriye watanguriye abantu akotiza kubaca intege ni ibintu bitaboneka neza cyane ajamaje mu vraiment maje kurani gwanje samajamo no shikira samajamo meza yo gutera intege yara kubaca intege ne yaba kubaca intege kabisa nego nivyo nakubwiye mvuga nti ashobora kuba ari umumenyereza mushasha ngira ngo twarose ndanakuze ko yari yigeze no kuba muri equipe nationale dushobora kwibona muri kane gira kabiri uje duheruka muri kane 2018 ari na kane ya mbere twari twitavye yego turi kumwe na Patrick Sango wow mukuranga ndashobora no gusaba bamuha umwanya Patrick Sango bamuha umwanya yitegurire equipe nationale jinda umuntu atagira equipe ntayagira uwo ntitumutuma ko umukinya atari actif adafite match mu maguru uwo ntitumutuma ko dutuma ko abantu bari actif bafise inkino kandi ntazoraba ngo nuko wewe ngufise izina hari abakinyi no munsi asiga hanze atanatumako tuzi ko babaye ibihangange ivyo bive ko umuntu yarabaye igihangange twese byo tukiraba turaba umukinyi ari actif niveau yiwe iduga uko bukeye uko bwije tuguma tumukurikirana ni navyo Patrick Sango ari karakora bitandukanye n'abandi bamenyereza twari dufise misere imagine nk'umumenyereza ushobora gusanga ari karazibira urukino kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma uzibiye iki winjije ningaho kurazibira ariko nivyo turatsinda kandi nta udatsindwa muri football ni ibintu bitatu uratsindwa cyangwa ukanganya mu nkino indwi uno mumenyereza Patrick Sango amaze gukora akina afise victoire zibiri afise nire zigera kuri 3 no nire ni zibiri victoire zibiri défaite ni 3 no kuvuga match aller retour ya Côte d'Ivoire ndetse na match twaje kuba dutsindwa n'igihugu ca Senegal ibisindo bigera kuri 2 kubusa rero niki ibiyaro sibibi mesherza ushaka keza arakiheberego ushaka inka aryama nkayo rero ibintu bihari turacyasabwa ibintu byinshi mu guserukira gihugu ariko ikintu cyambere ndanagisubiyemo mu gusozera bihera hasi kubake amashure yigisha umupira w'amaguru abana barahari plus tuzogwiza amashure y'umupira w'amaguru plus tugwiza ama produit no kuvuga abakinyi bazoboneka ku bwinshi baduge ku bwinshi gutyo bizotume equipe nationale ironka abakinyi benshi ndetse ku maposte agiye atandukanye apana kuvuga ngo twabuze umwataka nimero 9 tuzodufisa ama produit menshi twakoze kandi produit ni projet à long terme nishake kujya ataragera Maroc byayisabye imyaka myinshi kugira ngo ishobore kubishikako izi zose za Côte d'Ivoire zande rero natwe tubitware bukebuke twubake hama turondera umusaruro w'ibintu tubona tuzotwaragize gute twarubatse kandi bizogenda neza cyane kuko nkuko waje kubivuga iyo umuntu ahereye hasi iyo umuntu ahereye ku ntango kugira ngo ashike kuri vision yifuza ahera hasi noneho tuve basi mu muri vya football abantu ego abagwiza tunga tubona umusaruro baravuka eka bazogende babaze basiyori bahere abazirano se niko kimeze ni buke ego Loïc ariko avuga ibintu bitahuritse cyane kuko ibi ni vyakogwa bigashigwa mu ngiro tuzokoma twibonye mu mahiganwa tugaruka kuko ni ibintu bimara amaje cyane two tugarukira aha hafi bisanzwe ni ibintu bitaboneka neza cyane rero yes reka ndamushimire cyane bwana Loïc ko bampaye n'umwanya kugira ngo nicare mu kibanza cyiteka nkiki nari ndabashimiye MC Benita ndaho no munsi kweri cyane ariko kandi shimira hagiye boss bacu badukurikirana ni ibintu bihembaye cyane turabakengurukira cyane kuba atako batagira uko barakora uko bashoboye kose babandanye bakurikirana ibiganiro bica kuri Diagana TV televiziyo yacu ni na televiziyo yego wewe mwese mudukurikirana turi umuryango barabizi rero tuba duhari ku bwabo nabo natwe tuba duhari ku bwabo natwe bahari ku bwacu rero ndabasaba yuko ibiganiro dukora by'ukuri babisangize n'abandi babisangize abandi hari abantu benshi bakunda ibiganiro by'inkino hari abantu benshi bakunda ibindi biganiro cya kuri Diagana TV rero bakora ama partage menshi ndetse n'ama commentaire vyumviro byabo tuba tubikeneye kugira ngo araho dukosa twakosore ivyumviro bidutera intege apane biduca intege nka Valerina hayo tukeneye ivyumviro byubaka nibibura bishaka gutuma umuntu arushiza gukora kuko nk'ubu Valerina hayo nawe iyo aza kuba yavuze icyumviro gitera intege equipe nationale icyumviro kiziba basha bahera no munsi voilà bica bituma aba bana akiri bato kuko bigira kuri bajye bakuru babo rero bica bituma nabo bakorana ingufu nyinshi kugira ngo barako araho bogeza equipe nationale ntamba mu rugamba reka ndagushimire cyane bwana Loïc nongera nshimira abako bari kwadukurikirana ndababwira nti commentaire ni kibanza twabasigiye kugira ngo turabe amaide yanyu
kugira ngo tukore dukorera kuri mwebwe ba boss turabubaha cyane reka nshimire nawe wafashe umwanya kugira ngo ukurikirane kino kiganiro gushika gihere ndagukunda cyane komeze kubana natwe mu biganiro bikurikira bya televiziyo yacu ariyo yanyu Yaga Nawe TV yari MC Benita na Loic nko mubibona tuzaba dusubira naho butaha hamwe na Yaga Nawe TV